Icatumye Imana ishira Yesu hejuru ikamuha izina rirengeye andi mazina yose, uravye mu mirongo tutasomye iri hejuru y'uwo, tubona yuko mu bintu vyose vyatumye Imana ikunda Yesu, nta kintu na kimwe mu vyo Yesu yakoze, uravyumva, canke mu vyatumye akundwa n'Imana, vyose vyugariwe mu ijambo rimwe: yaritanze. Yesu yavuye mu ijuru, yiyambura icubahiro ciwe, aza mw'isi, arasuzugurwa, arakengerwa, aricwa, arapfa, arazuka. Icatumye Data amuha izina riruta ayandi mazina, nuko Yesu ubwiwe yatanze ubuzima bwiwe ku bandi. Ibi biratwereka exigence y'Imana. Mbega nabahe bantu Imana iryohererwa? N'ubuhe buzima tubaho Imana ikaturyohererwa, kuvuga ati nkuko yavuze kuri Yesu ngo raba umwana nkunda akampimbara. Nikihe gituma Imana ikuryohererwa? Twese iradukunda, Imana irakunda abantu bose, n'abanyabyaha barabakunda, nta muntu Imana idakunda. Ariko umuntu ahimbara Imana n'umuntu mu buzima bwiwe aba afise urugezo yashitseko rwo kubaho kubw'inyungu y'abandi.